kuri uyu wa 10 Nyakanga uyu mwaka Nyenicubahiro Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarungitse intumwa mu ntumbero yo gushigikira ikigo c'imfuvyi Hope Children Foundation kiri mu Buyenzi kwibarabara ry'umunani muri meri ya Bujumbura. Intumbero y'iyo imfashanyo gukwara gufasha abana b'imfuvyi mu kubaronsa ibikoresho vy'ishure abicishije mu kigo Fondation Bonne Action mugira neza asanzwe rongoye narijya amashure buca atangura. Gihe amashure agiye gutangura kandi umuvyeyi wacu umuvyeyi w'igihugu muri kino gihe nkuko abavyeyi bose bandi bahangayikishijwe no kuyumvira agakaye k'umwana kuyumvira akaramu k'umwana nawe nyine aragira ati mbega babana bo bari mu marero y'imfuvyi ubu ninde ariko arabibuka aragira ati rero ntiyoronka amakaye canke agakaramu gakwiye abana bose b'imfuvyi bari mu gihugu mugabo duke tubonetse reka tugusabikanye kumbure umwe atora agakaye ngaha ubundi kandi kame ngaha hirya y'iryo sanga udukaye twakwiye maze n'abana nabo abatwita ngo n'abana b'imfuvyi by'ukuri ntabari kwitwa umwana w'imfuvyi kuko abana bose n'abavyeyi bose n'abigihugu ariko rero bwa mbere novuga kandi arashimira cyane gose bafata iyi migambi yo kweganiriza hamwe bene abana batagira abakurikiranira hafi kugira ngo babashire hamwe babarere nabo nyene bumve yuko bafise abavyeyi uko abana ko yayivuze ubuserukira kino kigo abana bose n'abigihugu